I got a message for you people. Okay. Rafiki pale, don't play. Nukudi ni ngoma. Monday to Sunday, all day. Nukwepa mabola. Nukutinduka kukore tre. Ziba mapema. Nika navyo kwichara we. Ukukawa ni hera. Wumve. Mumeze neza. Ni bove. Yohana. Ngusigara umuserukizi w'abapwara ariko abapwara ishavuriraniko. Kubera kino n'abaserukira. Abapware mani bafise ukuntu nyene bimere. Ariko n'abaserukira n'abazungu n'abaserukira kana abaserukira ngiri imbere. Ngisasu wabonye kandi kora mahita. Woni boy songira soka kweli vuba. Kajambo kamwe ku bapware bashobora kwibaza ko basuzuguye. Wasuku basuzugura no kubaserukira abapware no kubaserukira kandi abo bari bose nibaze bafite fatana nabi ngo nabaserukiye ngo nuko nari umupware muririnzi ni kiyo cy'abantu kabisa. Abapware ndabaserukiye kandi ndobavugira n'ibindi. Hello ladies and gentlemen, reka ndabaramutse ndabashimire mwege mukomeza kubana na Fulgence Mika umunsi ku yundi, mwege mwakoze subscribe, mwege mukomeza kudushigikira. Uyu munsi rero dufise umusore wacu hano Stylozoff tuvugana n'umurapera akomeye cyane ariko araca ibintu hirya no hino, ubona ko yatanguye gutuma abantu yasajije igisagara hose hahiye yaturiye. The boy Stylozoff urabona ko ibintu ari karabizamwo neza, n'umusore twamaze kubona ko afise impano idasanzwe. Imbere yuko mbandanya ariko twanze dushimire Akezanet, ndavuga abarongozi bo babonye ko uyu musore akwiye ubufasha, maze bagafata ya mbere bakamuhereza ibiganiro, bakamufata ukuboko, bakamushigikira. Ubu tuvugana studio session yarayirangiye, ubu turindiriye ko indirimbo itunganywa bayikorera amasanamu, maze dutangure kubona music industry y'u Burundi izamwo abana bandi b'abanyempano bashasha, maze dukomeze kubashigira kugira ngo bashobore gushika kure, bashikane ibendera ry'igihugu kure hashoboka. The guy rero twabonye afise imana idasanzwe, ariko promoters please do support this guy, mugerageze kumushigikira. Arashoboye kuririmba, arabishoboye, afise creativity, afise ukuntu. Mumaze kubona n'ukuntu uyu mudogo yaje harimwo ubuhinga budasanzwe kabisa, yerekanye ko ashoboye. N'umunyeshure yiga muri IGL, ariko akantu rero ko kwita umupware, abapware nabo bari muyabira. Abapware ngaha tuvugana barakaye, kandi ngo si vyiza ngo umupware bariko baramusuzuguza bamushira hasi cyane ngo birenze. Urumva rero ni hatari, burya abapware nabo bafise ubudahangarwa budasanzwe, bafise ukuntu nyene bameze, bafise ukuntu bateye, bafise ukuntu biyubatse kuva kera. Niyo mpamvu nabo usanga ivyo batabishigikira ukuntu, ariko ivyo sivyo byanzanye. The guy ikintu nkeneye kumuvuga ko ni kimwe, nabonye ari umuntu ameze neza, ari umuntu afise discipline, je twarayaze nabonye kandi atari bwanamenye, atanzi ntiyarazi ko no bankorera muri ibi bintu by'imiziki, by'ubujournaliste, by'umenyesha makuru n'ibiki, ariko vraiment naramutelefone aranyishura neza, pere fresh, turayaga. Ndabona ko ari umusore ari humble, ukuntu yitonda, ameze neza, kandi afise ihangiro, afise imbona kazoza yiwe kugira ngo ashobore kwiteza imbere nkuko tubibona mu kori karakora. Ariko rero ico novuga, umusore kuba afise impano ni byiza. Cyambere impano arayifise, creativity arayifise, twarayibonye, yaragerageje kwiyerekana, kwiexpose, arishiragira avuga ati jewe reka ndabereka icyo nshoboye, maze nabo nibabona bikuye bazo nyegera. Akezi ifati ya mbere, ariko haragahaze company nka Limited Tools bafise brand product ya Mikash. Umusore yahitinze akoresheje iki brand yabo, n'ubu tuvugana nta kintu baramuha, ko ari atakintu baramuha. Urumva ko atari byiza, kabisa. Ariko nagerageje kurondera uyu musore, reka twumvirize uko ibintu bihagaze muri no mwanya n'ukuntu ubuye ibintu bimeze, hanyuma dukomeze kuba. Wumve mumeze neza. Ni bove. Ngusigara umuserukizi w'abapwara ariko abapwara ishavuriraniko. Kubera kino n'abaserukira. Abapware mani bafise ukuntu nyene bimere. Ariko n'abaserukira n'abazungu n'abaserukira kana abaserukira ngiri imbere. Ngisasu wabonye kandi kora mahita. Woni boy songira soka kweli vuba. Mani rero nagwaye wallahi. Yo pole sana brother, pole sana kweli. Urangira n'uburundi za kumera fresh. Uradakomera neza, uba wakoresheje ingufu nyinshi niki. Yo ariko kweli mani
Yola. Patrick uze kumungongera 5 kwera abantu bo muri Akeza ndabakuriye inkofero bakoze kuba kiza cyane. Fresh. Nganda ukuremwe amakuru nimba umakanya. Muri umwanya. Phone yonyene ndaziri kuri impulsa. Mtamu mustara phone igeze kuri impulsa. Kale kana nive n'amatara ino mucara macho aratubanira. Bo je rero kubera ko kenshi ibintu nkora ari byo nandika cyangwa nkakora voice off. Yenda umbwirira amajambo 3 gusa Akeza neza. 3. Yego. Merci beaucoup. Kajambo kamwe kuba poire bashobora kwibaza ko basuzuguye. Wese kubasuzugura no kubaserukira abapoils no kubaserukira kandi abo bari bose nibaze bafite ifatana nabi ngo tunabaserukiye ngo nuko nari umupoils umuririmbyi ni kiyo cy'abantu Kabisa. Abapoils ndabaserukiye kandi ndobavugira n'ibindi. Mu karere ubona ibintu bimeze gute abantu ababanyi abagenzi? Feedback ni nziza nabona ko abantu bavyakiriye boko rero ababanyi abagenzi nabona yuko bariko barashigikira courage niyo bariko bara. Mbega indirimbo ko uri kurakora udoshobora iri kumwe n'amasanamu nyene cyane? Bishobotse tagihindutse dufite amasanamu. Yego kwere gusabana vemo. Barakora narabonye Koli uravye production ya Koli yaramaze imitari karakora cyane mbega we mwakoranye vuba cyane wabonye Koli muri no misi bihagaze gute? Koli arakaze nikora amahitsi Koli ni mumuzi Koli sije nenda kuvuga Koli n'umuntu akaze Koli n'umuntu ashoboye nga iwacu haba no hanje abakwiye no kumumenya Koli arashoboye man. Apare yo gushimira Akeza ndagira umbwirira akantu kamwe Patrick Pajo kuri Akeza open market Pajo vraiment hariyo sinamushimira sana yubahwe vraiment Pajo kabisa. Bo jereka ndagushimire ku kanya kawe. Thank you. Merci beaucoup. Uve tukubitire ngo gatoya kwanza twumve. Gulafi gipare don't play nukuri n'ingoma Monday to Sunday all day uve dukotoma ola. Bro merci kuri mwese nuko murashigikira Imana ibamezagirire vraiment. Bo gico nipfuza n'iterambere ryawe hanyuma ndagusabe uze wigenze neza hanyuma ukore neza ushire mu ubwenge ibyo ukora hanyuma umenye icyo ukeneye kugira ngo ushobore gushika kure maze ukorane n'abantu neza kugira ngo muze mubane neza uzobukoze cyane kugira ngo career yawe izigende neza maze ukomeze kwandika neza ushira mu nguvu wereka abantu icyo ushoboye nabo ndazi bazokuyoboka. Amina vraiment. Sawa merci sana ndibaza nzokurondera tuyage vyaguye ubunyene no kubera abakunzi baba bafite ikintu bakeneye kuronka baba bafite icyo bakeneye kumenya akamaze naco bazomenya byinshi ku buzima bwawe ku bindi byinshi twafata akanya gakuye tukayaga. Sawa nafeze. Yes nuko bakunzi ba Fulgence Mika mwumvise ibyo tuyaze naho ntashizemo ikibazo cyari Mikashi kumbure uwundi munsi nzokimubaza maze dushobore kuronka umurongo umeze neza ariko si usibye ko hakiri kare nabo baracabyiga ko kumbure bazogira ingingo bafashe nabo kugira ngo bashobore gushigikira umwana w'igihugu kumbure nabo brand yabo yaguke product yabo imenyekane igeno hino cyane bishike kure. Ndabashimire mwege mwafasha kanya mugakurikira ibiganiro ndabashikiriza mwege mwashoboye kubana nanje Imana ibahezagire kanda subscribe utarayikora kanda like sangiza inshuti n'abagenzi maze rufashe gushika kure usige comment ku cyumviro cyawe mushigikira uyu mwana w'igihugu maze nawe ashobore kugenda amererwa neza indirimbo igasohoka muze mushigikire mushire kama views maze ashobore gutera intambwe aja imbere. Ndabashimire cyane rero mwakoze Imana ibahezagire mugira amafu n'amafaranga maze mubeho neza.